Reka nsubire ndakuramutse wewe mukunzi wa Gitega Entertainment TV ni Elvis nibitanga ni DJ Wizi ni Miss Queen NGOMA kumbure nkuko mumubona kuri ekra za Gitega Entertainment TV. Reka tumuramutse. Ndabaramukije cyane. Umeze neza? Yego umeze neza. No Miss Queen NGOMA 2022 harabenshi bitiranije Miss Queen NGOMA bitiranya na Miss NGOMA kumbure hari hitandukaniro. Yego. Uri twibutse. Itandukaniro nuko abaorganisateur ba Miss NGOMA n'abaorganisateur ba Miss Queen NGOMA si bamwe. Donc nibaye gushobora gumiza izina rya Miss NGOMA baca bibaza yuko les organisateurs ba Miss NGOMA arico kimwe n'aba Miss Queen NGOMA kandi turazi vyabaye muri Miss NGOMA mu myaka 2 iheze nta bigeme bari kuronka baza kwiyandikisha muri iryo higanwa rishasha kandi iryo ryo yiteguwe ukundi kandi kwiza gusumba. Umva bashatse gutandukanya la compétition iheze précédente na compétition y'ubu. Nibaza ko umuco ngaho bonekanye ku vyabaye muri Miss NGOMA bitandukanye kumbure n'ivyabaye muri Queen Miss NGOMA muri Miss Queen NGOMA. Miss Queen NGOMA ubwo ivyo mwemerewe ivyari biteguwe vyose ubwo mwarabironse nk'intahe. Yego twarabironse neza. Abadukurikirana basiko babibonye twarabipublié yuko ce que ils avaient promis pour nous barabiduhaye neza. Nta myidogo. Nuko ubu nibaza ko muri phase rero yo kushira habona imigambi yanyu. Mbega umugambi wanyu uwutwibukije hamuri kugenda gute? Umugambi wanje yari Gitega plus saine, plus sûre et plus développée. Yari umugambi uje beaucoup plus dans l'assainissement de la province de Gitega, gusukura intara ya Gitega. Turabona ingorane y'umwanda mu ntara yacu, donc je voulais kongereza ama poubelle publique ari mu gisagara ca Gitega. Kushiraho sanction administrative ituma abo bantu bata imicafu mu barabara babireka, kusensibiliser la population sur iyo domaine nyene yo guta imicafu mu barabara, gutera ibiti, gushiraho amashurwe mu barabara pour que ça soit plus attrayante comme capitale politique, hamwe n'ama création d'association pour la protection de l'environnement pour que après que je sois Miss ayo ma association abandanye aza gukurikirana gose na je ndimwo uwo mugambi wanje. Yego. Nka wewe nka Miss Queen NGOMA abo muba muri ko murakorana muri uwo mugambi uri kuroroherwa bimeze gute? Bon, ndiko ndoroherwa gatonya ariko ibintu byose hajamwe ingufu nyinshi. Ndiko ndoroherwa parce que barafasha n'ukuri neza cyane. Donc tukunda korana na commune ya Gitega na Setad ijejwe iyo domaine nyene yo gucollecta ayo madeshe ariko avec les moyens financiers biragorana buke mais avec les partenaires n'ukuri ni bon. Mbega ubu intambamyi muri ko murahura nazo n'ikiringo mwahawe mubona byo kuri muzabishikako? Bon, umugambi wanje ariwo gukingira ibidukikije. Je pense que même après yuko soit Miss yuko idele yanje Miss ihera umugambi wanje uzobandanya. Donc ico nshaka coco nuko iyi dele mfise ijwi rya Miss icon ya Miss shobora gusensibiliser la population gose bakumva yuko guta imicafu mu barabara kumerera nabi bidukikije bitari vyiza ari ingorane kuri twebwe arivyo bizana ama consequences nk'imvura yaratevye kugwa ino saison, hari ingwara ijanye niyo nuko nyene gukikiza ibidukikije. Donc nivyo nashaka yuko iyo mwanya mfise indi nojwi tumashika kure gose iyo aneshobora kuyikoresha neza. Mugabo après acaza yama moyen financier nakubarira ko hasaba ibintu vyinshi mais nibaza yuko anefise nzoyikoresha neza kandi umugambi wanje uzoshobora kurangurwa. Mwatubwiye ko muri ko murasensibiliza, mbega gusensibiliza abantu birakorohera wotera kamo bande kugira ngo abantu bose bahagurukira icarimwe bumve ko igikorwa ari cabo? Murakoze cyane. Amasensibilisation yaje nayo yatanguye kwishuri ry'akarere ryo kumusinzira lycée d'excellence de musinzira aho nahoze niga. Nashatse guhera mu mashuri muri aba bana batonya kuko ndabihere mu bana bato bobo bazokurana iyo habitude yuko kizira kikazirizwa kuonona ibidukikije. Niho nashatse ko nohera mu mashuri cyane ariko nipfuza yuko n'aba chef de quartier abajejwe intwaro bodufasha cyane muri sensibilisation bakasensibiliser abantu batwaye comme ça sensibilisation ikaba irabaye neza igashikira abantu benshi yuko n'aba bavyeyi bacu bodufasha mu ngo zabo bakedika cyane abo bana yuko
même kuva kuri base âge bamenya yuko kizira ikazirizwa guta imicafu aho itagenewe no konona ibidukikije. Miss Queen NGOMA Belle Ange muramaze imisi murano mahugurwa, mbega ko wahahuriye n'urundi gwaruka mufise imigambi ishaka kuba imwe mwese muri abanyamigambi, woba wahigiye iki? Nahigiye ibintu byinshi cyane gose kuko nibaza kandi nterashimira n'abateguye ino hwaniro y'aba ba jeune kuko vyadufashije gose. Twego twiga beaucoup plus comment aba ba jeune basaba ama crédit mu gukoresha imigambi yabo, kungene baheza bakayikoresha neza, kungene baheza bakamenya kungene bayishura, kuko benshi barahura n'ingorane ko baramaze kuronka ayo mahera ntibamenye kungene bayakoresha, ugasanga baguye mamanka, ugasanga imigambi yabo yahomvye, bakongera bakaba bafitiye ideni iyi biche canke paege. Donc byatwigishije gose kungene dukoresha iyi migambi, ariko byadufashije cyane kuko hari benshi namenye dusangiye imigambi igomba gusa umugambi wanje uza gukompletana n'iyabo ntarinzi. Donc twarahamenye ama contact menshi kandi byadufashije gose. Turabandana tubashimira cyane abateguye no hwaniro. Akajambo kamwe ku mukunzi ariko arakurikirana Gitega Entertainment TV, baba bakunzi bawe, baba bakunzi b'umugambi wawe, abantu bose muri rusange. Ico nabwiye cyo nuko mon rêve à moi est de rendre la vie de Gitega plus saine, plus attrayante, plus dynamique. Umva capitale politique nziza, twese tuvuge ati ni capitale politique. J'aimerais que dans 5 ans mbona yuko nandi ma province, kuko umugambi wanje nabwiye kuzobandanya, nandi ma province azoza kigirako kuri Gitega ati tubwira ukungene mwabigenjeje kwera iyi ntara yanyise neza uko. Donc je vous demande à vous tous yuko mwoza kumfasha iyi rêve yanje ikaba réalisée, yuko ahantu hose muri mwoza muragisha ama sensibilisation. Nibaza ko mwese mumvise ukungene mugambo meze, mukababwira yuko nimba ufise ako kantu ko guta gashiye muri poubelle iri impande yawe. Ni ibintu vyoroshe cyane, mugerageze kuza muragira iyo habitude, mwigisha abana banyu, mwigisha abagenzi banyu ko kizira guta imicafu aho bitagenewe. Ego murakoze. Reka ndagushimire cyane nawe mukunzi wa Gitega Entertainment TV wakurikiranye kino kiyago ciwacu. Gira subscribe cyangwa ugire j'aime kuri Gitega Entertainment TV. Turagukunda cyane na Miss Queen NGOMA Belle Ange aragukunda cyane. Cyane gose.